imyaka 5 irangiye umukuru w'igihugu ahari ari wahari arongoye Burundi. Hama twegere twarigeze kugira agatabo twanditse tuba tuti none byogenda gute kugira igihugu ishobore kuzakira genda gicishira imbere kamwarabonye ifoto yako kandi araciye imisi nabo nyene twarakamubunga iki urumva mugabo rero twe ku mwaka utashe kuba turatuti mbega ibintu biko bija mu ngiro gute. Ubwa mbere rero muribuka ko igihe yaza hariho ibintu bibiri bikomeye byavuga ati umufuko wose uronka amafaranga umuntu wose uronka icyo ufungura. Mu bisanzwe kwari kugwanya ubukene no guteza imbere igihugu mu vy'ubutunzi kandi nizo ngorane zari zihanze cyane cyane Abarundi. Ubu rero cyatuvuga tuti mbega none ubu vyifashe gute ku bico gihe mu 2020 gushika no munsi. Twebwe rero nk'abahinga rero bakurikirana ibintu hafi dukoresha kujya kwibirete umunyeshuri tuja muri kuru ati mu biharuro ufisa ngahe, shimi ufisa ngahe, geography ufisa ngahe. Ntituja muri vya bindi by'ibisho ngo ni ibi oya agirikiriti igifaransa cyo gita ufisa ngahe. Urumva rero twe naho dongo ntamfatira ku bintu yegeza 10 mba ndayifashe nk'amakuru nk'umuntu afisa amakuru 10 ugira urabe amanota yarose bwo donc kimjambiro ubanza gucura mu by'ubutunzi ngene vyagenze n'ibiciro inflation yo ni indicateur ya mbere niyo ya ni cour niyo indicateur ya mbere. Urumva ico gihe hagati y'8 kwijana na 10 donc hagati ya 8 na 10 kwijana sivyo iyo ni inflation yo mu 2020 ubu ni 40 kwijana. Numvaho ico cigwa si sawa. Reserve de change amahera ari mu bubiko bw'igihugu y'amadovize yari ukwezi n'igice niho byatuma ukwezi n'igice bitebishora kuba amezi 2 gutyo. Ubu turi kundwi zibiri ico cigwa urumva si sawa. Todo change ifaranga ryagira itagaciro cyane ngira mu gutagaciro byarabaye nka hafi incura 220 kwijana nico si sawa. Ibijanye n'ibitoro byagomye bibura gusumba ico n'ikindi cigwa. Ubugira gatanu andetema amadeni yari hafi 40 kwijana y'umwimbo mu gihugu ubu ni hafi 60 kwijana 50 n'ibindi hafi 60. Amashirahamwe ya leta nka za sosumu zabona ateri n'izindi ateragira ibibazo gusumba na Burundi cyari shirahamwe tuzi ko rikomeye ra ibibazo rigezemwo litagishobora guha ibinyobwa gukora neza ngo rigire iki ko twari tubimenyereye. Uwo muntu arifuza ka musteri yahoranywa akaryoshe akaba umugani ukaza ugakura no hanze kuma ukagiye muri Kongo bagasaza kukarangura muri Kongo kakagaruka. Iyo yindi ku ibijanye no gusubira nk'amabarabara yarahari ari karasaza ikibazo investissement ibihugu bija mu bintu byo kugwiza umwimbo niyo habaye revision budgetaire usanga bitera bigabanuka amahera jamo. Abafasha Burundi najya bafashisha Burundi nayo mu bijanye n'ama projet atera gabanuka. Muri vya bisata bishobora gutuma umwimbo gwira uburimyi n'ubworozi uravye ibiciro by'ibiribwa bice bikwereka umwimbo uri mu gihugu. Umwavu umuntu ashaka gutangwa kuri umwavu mu kwicenda akawuronka ukarinda shika nuba atarawuronka mugama hera yagiye muri subvention y'umwavu angana gutya ubutare turyamanya gahiye ntiturabona ico buriko buringiriza igihugu n'amahera buvamwo namenye yaciye. Barukera rugendo tourisme ingenzi zigendera Burundi n'ubu turi nyuma. Ikawa
no gushoka hanze biragorana nanke yabaye no gushoka hanze biragorana ikawa ugasanga ibyo gupompa ikawa kuzana umwavu wayo n'ibiki wapi ibintu byabakera kugira umwimbu w'ikawa wiyongere bijanye na taux de croissance uvuze ati vision 2040 kugira ijya ntumbero tuyishikire umwimbu wo kuyongera 15 kwijana 15% abahinga muga turacari kuri gatatu gashora kungana ninge n'abantu biyongera mu gihugu bishobora gutuma n'uwo mwimbu udashobora kuboneka ivy'abakenere taux de pauvreté ho urumva ibiciro bimaze kwiyongera n'ibiki ico gihe hari musi ya 70% gato uri hafi 75% Abarundi Kenya ugiye nk'aya byo kugwanya ibiturire by'intwari ibereye bimwe bya déclaration de bien byarabaye umugani conflit d'intérêt muri administration iguma no kuvuga vya binda ba administratif aribo badandaza bakora ibintu byose byamaze gucangana ukabura leta hiri ivyo kudahana ugiye muri sociale ujanye na sociale nk'ibintu by'amaretraite bakozi ba leta turabona ingene byabaye ingorane umugani birabo bamwe bagenda gihuti babemerera ibi nikibazo agashomeri mu gwaruka urabona ugwaruka unyi ruva mu gihugu gwiruka ruja hanze kuri les opportunités d'affaires amagara y'abantu uraje ibyo by'abaganga nyene bagenda hanze bagera gutebabura imiti kuzimba kw'imiti ama service yo kwa muganga ivy'indero ni education ufatira kuri formation scientifique isubira inyuma ikindi kiriko kirabaza rero jewe ndiko ndaba kiko kirasubira inyuma ni instrumentalisation de la jeunesse muri politique gusa kije rero gusongera isibe ikintu tugiye bikira Maria haro formation scientifique yi usanga nivo y'abana higeze twese turayibona hajemo instrumentalisation politique nayo ibi byuka abana batanguza muri politique mu migambwe muki nukuri basha bayi nasha kundero y'ugwaruka na moralité yo gukora no kugira les valeurs basha aho vraiment ubuho wawango hagira sero ku by'ama service militaire obligatoire urumva aho vraiment jewe turiko dutaka aho barahagabira kuko ugwaruka arashobora gusubira inyuma yewe rero ngene no vuga nyishu ibyo muri politique se niwe ndabigaruka ko ndabivuga ndiko ndabivuga muri solution kuko twe mu by'ubutunzi politique tuyivuga ingene influence by'ubutunzi tuvuga tuti ni gute politique iri kirononera iby'ubutunzi comme facteur niko twe tuyaborda okay inyishu twe tubona ni ifatira ku bintu bitanu ndare bitandatu ubwa mbere ni conscience ya leta n'umugambo uri ku butegetsi conscience ni banyumve aho bari bamenye ko kuri no sa ku bintu vyifashe urukiza rw'u Burundi urupfu rw'u Burundi ruri mu minwe yabo aho uko ibintu vyifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza anjuru aho rero mukuru w'igihugu anyumve twara umugambwe anyumve urukiza urupfu rw'u Burundi ruri mu minwe yabo ingene bazovyifatamwo Imana kandi izoyibabaza 2 nuko kwaccepte ko ibintu biriko bitameze neza imvugo bintu ni sawa turi muntu uze kuyeyembereza ko abantu ariko baramerwa naye bagira iki
ijya mvugo ya politike irakwiye d'abord namo no guhagarara ubu ibintu ko biri ibintu ntivyifashe neza mpeje kubidekriva mu vy'ubutunzi ni iki aho rero bavyumve uko utemeye kugwaye none uzokira gute vya bindi amajwi turafise ubu turikwije turagize gute ubu iyo nzira izoshika kugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyimiro vy'abandi ande oro di systeme ntibishoboka bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu rya mugabo bonyene ntibikunda cyo gatatu je ndababwiye cakane nukwemera ibintu bimwe bimwe yuko ari intambamyi ntugende kwiyumvira ngo za vision situation y'ibitoye kimeze uko tureke kurota ibibazo by'amadovize ngene ibintu byifashe muri guverinoma bikimeze uko ntiturote ngo vision oya reka oya tureke kurota ntibyokunda byokunda hariho rero urgence ibibazo bita urgent izo pilier rero nizi hakurikira bice bigira pilier inkingi iya mbere reforme macroeconomique ico kirangora gusigura mu kirundi mugabo mba ndakibona mugabo mu kirundi kikangora no kuvuga amahinduka mu vy'ingene ubutunzi bwifashe ibi vy'amadovize ngene bikora amakora atozwa gute politique monétaire yo muri berbe imeze gute ivyo kenshi ni ibintu bivugwa mu bahinga mugabo umuntu aca vyumva kumva yuko dualité des échanges kingana gutya ivyo amakora bikimeze uku sinzwe no bisigura iyi politique y'amafaranga ituma ifaranga ry'u Burundi ritagaciro ikimeze uku ndabe hakarorero muri politique macroeconomique nuko kuntu par exemple wagura ama dépenses ukadepansa kuvyumva ugacobana yuko umengo kugumukura amahera muri berbe ngo finance development atacafatiye ku gafata ko ari nka moyen bu finance igihugu ora masse monétaire explose potubira bijya masse monétaire M1 explose bayita agrega M1 kiki explose kandi ugiye ukara mu mashifre uko masse monétaire yongera biri ampare na inflation mu Burundi kuko abantu hari kugwiza umwimbu bavuga bati oya okay nimba yabuze duhe muri berbe duhe ubutunzi nushira gufatira ku mafaranga atacafatiye yakozwe yinjiye mu gihugu oya canke byo gutoza amakuru ugasanga abagwiza tunga amakori nagasakisa kintu biriko biragaragazwa ugasanga ahubwo ha gutuma bakora bisubiye inyuma ikindi ni environnement des affaires liberté économique abantu bakore ibintu byo kabanye politique aca bivanga mu gukora environnement des affaires bwira secteur privé kore mugabo usanga ari bo baje imbere nitwe turabadanda turibi amategeko ntakurikizwe kingirwa n'ubutungane liberté économique harajamwe n'umugambwe kugira uronke isoko kugira ugira iki ibintu nyene vy'akajagari kabisa kugira nk'amadovize akaronka abandi bakayabura concurrence déloyale bage bakaronka za exoneration abandi ntibazironke bamwe bakaronka impusha zo gukora abandi bakazibura nturi muri ibi kotizaya kotizibi udakotijibi ntituri kumwe wamugwiza tungawe genda abagwiza tunga bo hanze bashikira bagasanga ingene ibintu vyifashe muri macroeconomie icakane yindi nkingi ni coopération internationale naho nyene babimenye kutaja muri coopération internationale muzofasha uzimobilize zinjire ari multilateral y'ama banki mondiale amabada basaba ama reforme kugira igihugu kironke
shakura ibindi bihugu byo muri akarere amahera biro nka banki mondiale y'abihugu amahera ashira muri RDC none dese nifa kuri mu ngwano mbukara amahera barungika muri RDC amahera banki mondiale ishira muri Tanzania amahera banki mondiale ishira mu Buganda mu Rwanda ugashura ayaza mu Burundi uwo murundi ukone igihugu cawe ukora n'amosozi pourquoi kubiriki abandi bari kwaronje muri coopération amahera arindiri wabo natwe mugacaza kudutekera ngo ikingo turi kwije turagize gute nshaka cy'amadovize kiguma gisubira inyuma kusanga muri yamviro atiko turakora nkene ko ndavuga byamviro no mama kure economique cyangwa byafere cyangwa niki nk'ibyo kuvuga ngo n'amadovize ngo yama ONG ngo nibiki ngo yari amabanki commercial ngo nasubire muri BRB gouvernance lutte contre la corruption iby'ibiturire na gouvernance ibi byo tubivuga mu ishaka ejo none ibi bitakorewe ko igihugu covaho kiri gute yo nindi nkingi yindi nkingi ikomeye ni ya assainissement et cohesion ntiyite contre la corruption ngo ibiciro wewe nyimba ari n'inzo nzo kuzosanga kuva kuri nde muzitanterwa kuri nde bose bari mu kodandaza ibyo nyene iba chef de quartier bose bari ko badandaza ibyo nyene ariko banigana ni bya bitu umuntu ariko akoresha son pouvoir public mu kugira sita abandi kamikini assainissement et cohesion sociale assainissement politique kugerageza yuko Abarundi batama mu njyane bategwa n'amatora canke bategwa n'ibindi injya amazi aho zadushikanye impunzi hanze iki guterana imiragwe cohesion sociale so kuvuga ngo abantu bose ngo bacitse ngo bari mu mugambi ngo uri ku butegetsi oya isi yo cohesion nuko abantu bundi ko mu butandukane bwabo bagiye hamwe barabona ikiri essentiel iterambere ry'igihugu ntinda kubashira ngo ni muze ngo tuje mu mugambi umwoya n'ubundi baje mu mugambi watawujamwe n'intugu tabatera nayo bose baterana n'intugu n'ubundi namakura canka aja mu mugambi nta gihe bagihindutse yabeme dekura mu mugambwe zijamo amikindi leta ko ca binama yihuta de force vive leta nyene itumye ko ndayise force vive ko acava ngo niwe ngo byo sinibara ngo ni inama ngo y'abanye politique ngo bimbira ngene les forces vives de la nation no kuvuga abari politique ncabwe yiki kuya tugire feuille de route taro papuro rw'inzira duterere taruke feuille de route igihugu cova mu kaga ku butunzi n'ibiki byose na politique feuille de route inama d'urgence ibi by'ibitoro bibura gute c'est pas compréhensible un petit pays comme le Burundi c'est pas barabara mate miduga mike muri akarere iburi gitoro de façon viagero hari ibibazo bindi